Ndabaramukije cyane bakunzi ba Ntambwe TV na cyane mwebwe musanzwe mukunda kino kiganiro igitondo gishasha twama tubashikiriza iminsi yose mu gatondo mu ntumbero yo gusangira namwe ijambo ryo mu gatondo ngo ribe impamba y'umunsi, ribe icaye cyo mu gatondo, ribe ijambo ryo kuzirikana ko, ribe ijambo ry'umunsi umuntu yirigwana mu bikorwa vyiwe vya misi yose. Ni jewe Janvier Manirambona nzango n'ubwira ngo dusangire iri jambo ry'uno munsi duteguriye nyene ngaha ku kazi, ni kwibarabara muri farumasi Kaze Kinama, ni hakurya y'ingoro y'ubwami y'ivyabona vya Yehova, aha mu micungararo aho bava ngo ni kuri Nueva Vista na za Ave Maria. Ibintu nyene nk'ivyo abari ngaha hafi mu micungararo murashobora natwe kutugana tukabumviza tukabatunganiriza bivanye n'imiti mwandikiwe canke n'izindi mpanuro zose ziri ku rwego rw'ivyo dushoboye, kuko murazi yuko hari dusanga ari mpaka muragenda mu Buhindi n'ahandi, nuko dusanga amajambo mfise binkundiye ntagomba guteba nyene kubera nyene ku kazi ni ku kazi, kwibarabara ni kwibarabara, ntihabura ibindi bintu biduciramwo. Ni amajambo abonekana mu gitabo ca Yobu igice c'8 umurongo wa 20 n'uwa 21, ariko ahanini nshaka ko twagara ku murongo wa 21. Havuga ngo erega Imana ntizota umuntu atacumuye kandi ntizoramira inkozi z'ibibi, akanwa kawe izosubira kukuzuza ibitwenga twenga, n'iminwa yawe izoyuzuza impundu. Imana yacu ni dutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha na n'amajambo dusomye ngaha tubonye muri kino gitabo ca Yobu yari yagize ibibazo, murazi yuko ibyiwe byose byamuheze ko abana biwe bagapfa bose bakarangira, ugasanga haguma haboneka umwe muri buri mugwi aza kuvuga ibyabaye kugira ngo nyene yumve uburemere ashishikara kugira ne kumva nyene sinzi. Rero aya majambo namwe mu majambo yavuze ngo n'uwitwa Birudadi muri ba bagenzi ba Yobu gihe baza ngo baje kumwirura, baje kumugarukirako, ahubwo aho kumwirura, aho kumugarukirako ngo baca bakora ikintu novuga ngo ni ikintu cyo gusongera isibe, cyo kumusonga. Kubera iki? Aho kumubwira ngo pole wihangane, pole sana mwene data, wihangane ivyo vyakubayeko niko bimeze, hahirwa uwihanganira mwene ivyo kuko niyamara kurama azohabwa igitsibo c'ubugingo ico Imana yasezeraniye abayikunda. Aho kumubwira ibintu mwene ivyo bamubwiye bamwereka yuko ahubwo ibyago arimo byakwizwe n'ibyaha. Aho rero urumva yuko baramutsingishije, bamweretse yuko hashobora kuba ari ibyaha yakoze, ko ico catumye bigenda gutyo. Naramye nkurikirana commentaire yaho naho kombure ubuya atariyo nasomye ngo mvuge ngo niyo nje kubabwira nisunze ko bano bantu ngo umwe wese yafise ibyo afatirako, ngo bari aba specialiste mu bintu bijanye n'ibintu bya kahise n'ibindi. Kumbure reka ndatura ko ndakoresha Bibiliya, kumbure byanditsemwo uyu Birudadi ngo yisunga cyane ngo ibijanye n'ibintu ngo bya ngo nobango ibintu bya n'imico n'ingene ibintu bya bisanzwe bimeze mu mero yabo, ngo mu buryo bwajanye na tradition ancienne. Uyu Birudadi rero ngamubwira ngo tradition ivuga gutya, ibyo twabonye, ibyo twigishijwe yandero yahazi ko ivuga gutya. Hanyuma ubugira kabiri nawe yari inyuze ngo Zofare nawe ngo yishimikiza mu bintu bavuga ngo legalisme, ibintu biri legal, ibintu nyene bavuga ngo bisunze amategeko, ubucamanza, ingene ibintu novuga ngo bigenda. Imana yacu ni dutabaro. Wa gatatu nawe ngaha tubona ngo yitwa ngo Elifaze, nawe bavuga ko yishimikiza cyane ngo bavuga ngo l'expérience humaine, yishimikiza ibyo yabonye, ibyo yaciyemo, ibyazi, ibyo yize muri kahise k'ibyo yagiye aracamwo. Ibintu nyene nk'ibyo wese ngomba kuvuga amajambo menshi kubera sinagomba ko kiba kiganiro kirekire bibaye na hano hantu nyene tugiteguriye, kandi n'ingene muri no minsi bibaye ngomba ko ikiganiro umuntu abaga kugicisha mu mashini usanga ari kibazo
umuyaga nkuba ye ucucika uri kuri exporta video muri Premiere Pro ugasanga igusabye amasaha 3 wagize rero video ndende ikamara amasaha 3 umuriro nawe ugasanga muri kino biraza iminota 10 uragiye iminota 20 uragiye uramara iminsi 3 ata video n'imwe urasohora ariko ndizera ko Imana izokugurira inzira akaboneka uburyo bwo kugura laptop ibishoboye ko dukoresha imashini atari laptop atari portable. Imana ndizera neza ntakekeranya mu mutima n'isundi by'imaze gukora muri kino gikorwa nibi navyo nyine zobikora mu mugambi irahari uwo mugambi w'imashini mugabo portable atari yayindi uvuga ngo umuriro ugiye ubwo nyine ngo byoca bigira byoca bisubira azero. None rero nuko bene data abakozi ba kino kiganiro igitondo gishasha twabonye rero n'amajambo birudadi ngaha ayuravye ku murongo wa 5 amwe mu majambo yavuze uyu birudadi nyene yavuze ngo ariko weho nibaronderana Imana umwete ukinginga ishobora byose niwatungana ukagororoka nukuri ntiyobura kwikangurira kugutabara no gutuma ikibanza cy'ubugororotsi bwawe kiroranirwa kandi nahitangura ryawe ryari ritoya ariko amaherezo yawe wokunguka. Niko yagize ntiyavuze ubirudadi. Murumva rero ngaha ibyabonekana yuko bari kubamwereka yuko iyo niyihana myahitamo kwihana ibyaha yakoze byatumye aba mu byago aba mu ngorana iki n'iki ibintu nyene nk'ibyo yuko atakabuza Imana yo mubabarira kandi mu by'ukuri aho urumva ko ari uko ariko mugabo mu by'ukuri aho bihendera mu ntunge aho bihendera ni kubera yuko bemeza bakonfirma yuko byakwezwe n'ibyaha ibyaga arimo ariko byakozwe n'ibyaha ariko mugabo mu by'ukuri atari ko byagenze. Imana cyo nidutabare rero ngaha jewe icyo naje kubondera n'ikiremwa no majambo ni iki kivuga ngo rero akanwa kawe izosubira kukuzuza ibitwenga twenga n'iminwa yawe izoyuzuza impundu. Imana yacu nidutabare. Aha Yobu yari mu bihe bibi, yari mu bihe bigoye, yari mu bihe by'uruhombo byo kubura ibyo yarafise amatungo yiwe yose aramuherako n'abana biwe n'abakozi wanashaka inzu zikabagwako iki byago muze musome neza muhere hari aya mu gice ca mbere mubandanye mubona amakuru yose ngende byagenze siniriwe ndabisoma kare sinona bisoma ngo ndabivemwo. Imana yacu nidutabara nawe yifate nka deyade nka devoir à domicile uzobisome. Hanyuma rero ibihe yari harimo Yobu byari ibihe bibonekana ko umengo ntibizosubira gukunda ntazosubira kuba mu bihe byiza nyene karabaye umengo ntibizosubira gukunda ariko mugabo ijambo ngatubonye ginyegejemo ngo akanwa kawe Yobu Imana izosubira kukuzuzamwo ibitwenga twenga. Imana cyo nidutabare. Uri mu bihe udashobora gutwenga, nta uri mu magogwa nk'aya yotwenga, nta uri mu ngorane nk'izi yotwenga, uri washishwe unezerwa umengo waramaze kunyukirwa n'ubuzima. Ibyo bihe bibaho jewe narabibonye byarambaye ko. Imana cyo nidutabare kandi nawe uri kuyakurikirana kino kiganiro ndazi ko ibihe nk'ibyo bimaze kukuba ko kumva nyine ubuzima buragushishe ukumva nyine urababaye ukumva nyine ntiwonezerwa wahora uririmba indirimbo zigakama ibintu bikagenda nabi ariko mugabo ibihe bihora bishika bigahinduka ibintu bigasubira bikagenda neza. Umuntu yari yarabuze amakuru yotuma twenga, umuntu yari yarabuze impamvu zotuma agira umunezero agasubira akagira umunezero. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Rero y'ubirudadi nawe yavuze ibi nawe yavuze biriya ariko mugabo nyene aravuga mu ijambo ryiza kandi rizima
rimfashije nawe uri kugufasha. Rivuga ngo Imana izosubira gufata akanwa kawe ikuzuzemwo ibituma utwenga, usubire utwenge, usubire umwenyure. Ibintu byo kwama wijiriwe, ibintu byo kwama umengo burije, ibintu byo kwama uvyimyiriwe, ibintu byo kwama wavyimbye, ibintu byo kwamana iminkanyari mu maso kubera ibihe bigoye, kubera amarushwa, kubera amageragezwa, kubera intambara urimo. Yewe Yobu, umve Imana izosubira kukuzuzamwo ibituma utwenga. Haracari impamvu Imana izoshiraho zituma utwenga, zituma unezerwa. Imana yatumye dutabare. Twabonye kandi avuga ngo n'iminwa yawe izoyuzuza impundu. Kubwira umuntu yabuze abana biwe bose, kubwira umuntu itunga ryiwe ryose ryamuhezeko, kubwira umuntu n'amagara yiwe, ibisebe, ibihute, umubiri wose kuva kwino gushika mu mutwe hose wuzuye ibihute. Uyu muntu kumubwira ngo hazosubira kubaho ibihe by'impundu, numva umengo yokubana nk'agahabwa, ariko byarasubiye kuba. Muze musome mubandanye izi nkuru za Yobu, muzobona yuko Imana yasubiye gushiraho ibihe by'impundu, bimuha abakobwa beza beza, imuha abana beza, ngo muri ico gihe cabo nta bandi bana beza basumba ba Yobu muri ico gihe bari bahari. Imana yatumye dutabare. N'itunga riragaruka asubira kunezerwa Yobu. Kubera iki? Imana ni Imana bishobokera gusubizaho ibihe by'impundu ahantu byari byarakuwe mu gitereko cyabyo, mu kibanza cyabyo. Imana ibasha gusubizaho ibihe by'umunezero ahantu umunezero wari warakuweho, wari warasezerewe. Imana yatumye dutabare. Byarigeze kumva ko muri kahise naho no ngifise byinshi nifuza ko Imana ingirira neza, ariko hariho ibihe nabona umengo umunezero karabaye, ariko mu nyuma Imana isubira kungirira neza. Nkunda kubabwira ingene nagendewe n'Imana, ngahabwa ijambo rivuga ngo ubwiza bw'ingoro yo hanyuma buzoruta ubwiza bw'ingoro ya mbere yahahoze. Imana yatumye dutabare. Mpanda babwira ingene natahujwe ayo majambo bifatiye ku byo nari nahombye ibintu n'abantu ndi mu gihugu ca Zambia, ubuzima bumeze nabi, abambona bose batumva ingene biriko birananira, nibiki habaye iki. Ariko mugabo cari igihe canje cyo gusabwa, cari igihe canje c'intambara, hari habaye ibintu byinshi cyane gose, n'ubuhanuzi bwavugwa ngo bimeze uko. Nibuka haza umuzambi yambira ngo bajanwari, Imana yanyeretse ngo ahantu hari kurazana ibyo bibazo uri kuracamwe, wari umuntu ngo ariko arabituma ngo bigeze ukuntu muri iyo ndwi nyene. Uyo muntu atarishira habona bishabira amenyekana bwabo ndamagogo yose ngo wowe ndayago kubera naka. Imana cyane dutabara, sinodondagura ibyo nahahombeye nibirebire. None rero bihora bikunda ko Imana isubiza ibihe by'umunezero, umuntu agasubira agatwega atahora atwega, umuntu agasubira akavyibuha, umuntu agasubira agasa neza, agasubira amenya kera, umuntu agasubira akambara akaberwa. Inyuma yaho nabayeho mu buzima no kwambara byashisha, nawe uvuga nti none nambara iki? Nari umuntu nyene novuga ngo namaze kuneglige ubuzima bwanjye, namaze nyene sinzi. Imana yacu dutabara, ariko Imana isubiza ibihe byiza. None rero reka nsozerere ngaha. Mwene data wumvise rino jambo, ndagomba kukubwira ngo hatitaweho ibihe bigoye urimo, hatitaweho intambara uri kuragwana, hatitaweho amakuba n'amageragezwa uri kuracamwo, ngomba kukubwira ngo Imana birayishobokera cyane guhindura ibihe byawe, ikagusubiza ibihe by'impundu, ibihe by'ibitwenga, ibihe by'umunezero. Ahubwo raba rero mere nka Bildadi, raba nimba hari ikintu coba carakweza ivyo byago, nimba atari na kimwe carakoze ibi byago. Ni ukuvuga rero wewe uri muri no mu mirongo wa 20 twabonye avuga ngo erega Imana
ntizotuma umuntu atacumuye. Nimba utacumuye Imana ntizoguta, Imana izokurambararako, izokubararako, izogukingira, izobana nawe gushika kw'iherezo, ivyo bizobigukuramwo. Ariko mugabo nimba waracumuye wihane kugira ngo bikunde, uhe impigi Imana, uhe impamvu yumvikana Imana ikorerako kugira ngo igutabare. Kandi ngo Imana ntizoramira inkozi z'ibibi. Nimba ibyago urimo byakozwe n'ibyaha, sinoguhumuriza ngo cakira ibi cakira biriya, banza wihane wezwe utunganye ubugingo bwawe, hanyuma Imana igushire mu mugabane bwawe ngo jewe sinzota umuntu atacumuye. Umuntu atacumuye naho yogera kure, uyu muntu abasha ivyo bibasha gutangaza amakungu kubera ko atacumuye. Ibara yaje nitangare sinareze ko nzakuvuga umwanya muremure nk'ubu, munyemerere ngarukize ngaha nano majambo nari ntumbereye kubabwira yuko Imana izosubizaho ibihe by'umunezero, naho uri mu bihe bitagira umunezero, naho uri mu bihe by'umubabaro, naho uri mu bihe by'ingorane, ariko Imana izosubizaho impundu mu buzima bwawe, ikunezereze wewe uharanire kutaba mu mugwi w'abacumuye, ube mu mugwi w'abatacumuye. No muhigu uyu muntu ari mu mugwi w'abatacumuye, kubera ko Imana ntizomuta, izosubizaho ibihe by'umunezero. Mwami w'abami Yesu tugushimiye cyane kubwana amajambo twumvise, umuntu wese ayumvise akayirabisha ko akavuze ngo Mana mbabarira, nduza ko imbabazi byarangoye, ndagomba kwemerwa nawe, nucumugirira neza umwerekeje ugomba byose bishashikare kuba gutyo, n'izina ryawe agira Kristo Yesu tubyizeye, amen.